Isi irimwo inyoni nyinshi ziteye ubwiza n'ubwenge, ariko muri zo zose harimwe yihariye cyane kubera umuvuduko wayo udasanzwe n'ubuhinga bwayo bwo guhiga. Iyo nyoni ni Peregrine Falcon. Iyi nyoni irazwi ku isi yose nk'inyoni yihuta cyane gusumba izindi zose ku isi zibaho. Icegeranyo cy'uyu munsi kiradufasha kuyimenya neza, aho iba, uko ibaho, n'icirya, n'akamaro kayo mu bidukikije. Ubundi ushobora kwibaza ngo Peregrine Falcon ni iki? Peregrine Falcon ni inyoni yo mu bwoko bw'inyoni zihiga, imeze agaca mwese musanzwe muzi, gahiga inkoko, karya imiswi y'inkoko. Mu ndimi zimwe Peregrine Falcon ni Icongereza, naho Faucon Pelerin ni Igifaransa. Ijambo Peregrine risigura ingenzi, cambure umugenzi, kuko iyi nyoni ishobora kugenda intera ndende cyane ikarenga imigabane n'iyindi. Peregrine Falcon ni imwe mu nyoni ziboneka muri Afrika, Iburayi, Amerika na Aziya, ndetse no muri Australia inyoni uzoyisangayo. Ishobora kuba mu misozi miremire, ku mabuye akakaye, mu bisagara binini, ku nyubakwa ndende. Ibi vyose bikerekana ko ifise ubushobozi bwo kwimenyereza ahiba. Peregrine Falcon ifise umubiri wubakitse neza, amababa maremare kandi akomeye cyane, umutwe muto ugereranije n'umubiri, amaso akomeye cyane. Peregrine Falcon ifise ibara ryayo rimeze nk'irisa n'imvi canke iryera, no kwirabura hejuru. Ukwera gufise utuburungu twirabura. Mu vy'ukuri Peregrine Falcon abenshi bayimenyera ku muvuduko udasanzwe ifise, nico kintu gikomeye cyane kiyiranga. Peregrine Falcon igiye guhiga iraduga hejuru cyane, hanyuma ikamanuka n'ingoga, aho Peregrine Falcon ishobora kugenda imanuka ikarenga ibirometero 300 ku isaha. Niyo nyoni mbere n'igikoko cihuta gusumba ibindi vyose ku isi. Peregrine Falcon ijya hanini izindi nyoni ntoyi, inyoni ziguruka. Peregrine Falcon ihigira mu kirere, irabona ico ishaka, ikaduga hejuru cyane, ikimanuka n'ingoga, igatera ico igiye kurya, ikagifata n'amaguru canke ikagikubita mpaka gipfuye ikabona kukirya. Ntigira inzu yubatswe nk'izindi nyoni, ikunda guterera amagi ku mabuye akakaye canke ku nyubakwa ndende, bitamaga 2 gushika kuri 4. Abavyeyi bombi, ndavuga yaba nyina canke se, barafasha mu kurera ibinyororo, ivyana vy'iyo nyoni Peregrine Falcon. Peregrine Falcon irafise akamaro kanini, igabanya inyoni zirengeje urugero, ituma habaho uburinganire mu bidukikije. Mu vy'ukuri ni ikimenyetso c'uko ibidukikije bimeze neza. Mu myaka iheze iyi nyoni yarigeze kugabanuka cyane kubera imiti ikoreshwa mu burimyi vyatumye imera nk'iyibuze, gutakarizwa n'ahantu yari isanzwe iba. Ariko mu vy'ukuri kubera kurindwa n'amategeko n'imigambi yo kuyitabara, Peregrine Falcon yarasubiye kwiyongera mu bice vyinshi vy'isi. Peregrine Falcon si inyoni isanzwe, ni ikimenyetso c'ubuhinga, umuvuduko n'ubushobozi bwo kwimenyereza isi. Ubushobozi nyabwo buba mu gukoresha ico ufise neza, nayo umuvuduko ujana n'ubwenge ushobora gutuma iyo nyoni itsinda vuba cane. Mu bintu bitangaje vyinshi biranga iyo nyoni Peregrine Falcon ni amaso yayo, niyo afise ikibanza c'imbere cyane. Ayo maso niyo ayifasha kubona ico igiye guhiga, kandi kiri kure cyane canke iri kure cyane y'ico kintu, ikagihiga mu muvuduko udasanzwe atakwibesha. Iyi nyoni ifise ubushobozi bwo kubona burenze cyane ubw'umuntu, bikaba ari ryo banga nyamukuru ry'ubuhinga bwayo. Amaso ya Peregrine Falcon ni manini ugereranije n'umutwe wayo, arashigikiwe n'imitsi ikomeye, afise imiterere ituma akira urumuri rwinshi cyane, maze ivyo bigatuma ishobora kubona neza no mu bihe vy'urumuri ruke. Peregrine Falcon ishobora kubona inyoni iri kure cyane mu kirere, gutandukanya ico ishaka n'ibindi biri hafi yaco. Abahinga bavuga yuko uko kubona kwayo kungana n'incuro 8 gushika kuri 10 zo kubona k'umuntu. Iyo Peregrine Falcon imanuka n'ingoga, umuyaga uba mwinshi cyane, umuvuduko ushobora konona amaso. Ariko mu vy'ukuri iyo nyoni ifise akantu kadasanzwe mu jisho ryayo, nk'akantu karikingira, gatuma umuyaga n'umukungugu bitonona ijisho ry'iyo nyoni Peregrine Falcon. Ivyo vyose bigatuma ishobora kubona neza n'igihe yoba iriko iramanuka ku muvuduko udasanzwe wa kilometero 300 ku isaha. Peregrine Falcon kandi ifise utubanza tubitwa kubona cyane, double FOV. Ibi bigatuma ibona neza ikiri imbere yayo, maze ikanabona neza n'ikiri ku ruhande. Umuntu mu gihe afise FOV imwe yonyene, amaso yayo atuma ibona ico igiye guhiga mu vy'ukuri iri kure cyane,
ikagihitamwo muri vyinshi ico kintu kiba kiri kumwe navyo, ikagikurikira ataguhumiriza, ikagifata mu gihe gito cane. Guhiga kwayo ni nk'uko indege ifise radare. Peregrine Falcon ishobora guhindura umutwe ku mpande nyinshi, igakoresha amaso yayo neza mu gihe iguruka, maze ibi bigatuma ata kintu ishobora kubura. Kubera ayo maso iraronka icirya, irakingira ikibanza cayo, kandi irarera mu vy'ukuri ibinyororo, ivyana vyayo ikabirera neza. Amaso yayo niyo buzima bwayo. Mu vy'ukuri kubona kure na karusho, kuyitegura neza bikarinda ingorane, nayo ubwenge bukarusha inkomezi. Amaso ya Peregrine Falcon si amaso asanzwe, ahubwo ni igikoresho c'ubuhinga buhanitse cane gifasha iyi nyoni kuba umwami w'ikirere. Iyo utamenye amateka y'iyi nyoni, mu vy'ukuri uba wirengagije igice gikomeye cane c'ubuzima bwayo. Kubera ubuhinga bw'iyi nyoni idasanzwe, kubera mu vy'ukuri umuvuduko wayo, hari indege ya gisirikare B2 Spirit, aho ari imwe mu ndege z'akataraboneka zakozwe n'abantu. Iyo uyirevye usanga ifise ishusho idasanzwe isa n'iyo nyoni mu gihe iba iri kuguruka. Abahinga b'indege bahisemo kuyigira iyisa na Peregrine Falcon kubera impamvu z'ingenzi zishingiye ku mategeko y'ikirere no kwinyegeza cyangwa kwihisha. Kuguruka neza mu kirere, Peregrine Falcon ifise amababa yagutse neza, umubiri woroshe utagira ibikoresho bimanitse. Ibi vyatumye iguruka neza cyane, ikanagabanya umuyaga uyigwanya. B2 Spirit nayo yakozwe ata mwanya munini w'inyuma, ifise ishusho igabanya umuyaga, vyose bigamije kugabanya ingufu zisabwa mu kuguruka. Ikindi no kwinyegeza kuri radare. Peregrine Falcon iragenda imanuka ituje, mu vy'ukuri ikamanuka idashobora kwiyerekana cyane, ariko ikigiye guhiga kigishika ikaba yamaze kugifata. Ivyo no kwinyegeza mu kamere kayo. Na B2 Spirit yakozwe mu buryo radare zidashobora kuyibona neza, nta mifunda myinshi canke impande zikata radare ifise. Uburyo iyi nyoni ihiga mu bwitonzi bwahindutse stealth technology. Peregrine Falcon iraguruka ikabumbatiza amababa, ikagabanura imirindi n'imirongo y'umuyaga. Nayo B2 Spirit ifise flying wind design, amababa niyo yose, nta mubiri w'inyuma ugaragara. Ivyo vyose bigamije gukoresha inguvu nke mu kirere. Mu vy'ukuri Peregrine Falcon irabona kure, irategera, igatera mu mwanya muto kandi mu mwanya nyawo. Nayo B2 Spirit ifise sensors n'amaso y'ikoranabuhanga, radare ikubita hishaka atakwibesha. Mu vy'ukuri ivyo vyose no kwimura ubwenge bwo guhiga mu buhinga bw'abantu. Iyi nyoni iragabanya umuyaga mu gihe iriko iraguruka, nta gwamo rwinshi ruhari, umubiri wayo ugabanya umuyaga. B2 Spirit yagenewe kuguruka ituje cane, igabanya amajwi n'ivyiyumviro vy'indege. Ibi byose vyakozwe bigamije ubwirinzi bwayo. Abahinga bavuga yuko kamere niyo mwarimu w'ubuhinga. B2 Spirit yize ku nyoni zimaze imyaka ibihumbi ziguruka. Peregrine Falcon niyo ntumbero, kubera ko ari higanwa mu kirere. Maze ibi vyose biraduha inyigisho. Kwiga kuri kamere bituma habaho ubuhinga buhanitse. Ikintu cyiza kirimo ubwitonzi n'ubwenge. Si ubwitonzi gusa, n'ubwitonzi bufatanye n'ubwenge. Uwiga kubatanguje kamere aratera imbere kandi n'ingoga. Mu kurangiza, menya ko B2 Spirit isa na Peregrine Falcon kuko vyose bigabanya umuyaga iyo biriko biragenda, vyose bikihisha neza, bikinyegeza, kandi vyose vyateguye kugira ngo bishike ku ntego kandi mu kanya gato. Kamere yarabikoze neza, umuntu acarigana.